Umuvugizi TV. Quand un président marche avec Jésus, c'est toute une nation qui est bénie. Ce dimanche 22 juin 2025, quelque chose d'historique s'est produit à Magarama, Gitega, au cœur du Burundi. Dans une atmosphère de foi, de paix et d'humilité, le président de la République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, a manifesté son amour profond pour Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement. Aux côtés de son épouse, des prêtres, Kiré Hermenegilde de Birouche et des milliers de chrétiens, il a participé à une procession eucharistique dans le quartier de Magarama à l'occasion de la fête du Saint-Sacrement. Un acte de foi sincère, juste après avoir remercié Dieu pour un mandat de 5 ans et pour le bon déroulement des récentes élections au Burundi. Comme le roi David, Evariste Ndayishimiye ne craint pas de louer Dieu publiquement. Comme le roi Salomon, il reconnaît que la sagesse vient de Dieu. Comme Josias, il marche selon les voies de l'Éternel. Le président Ndayishimiye a lancé un message fort à tous les dirigeants du monde. Ne gouvernez pas sans Dieu. Ne gouvernez pas sans Dieu. Confiez vos peuples au Christ. Et ce geste a touché profondément le cœur des chrétiens du Burundi. Les images de cette journée sont devenues virales. Des milliers de Burundais ont été impressionnés et émus par cette démarche unique. Et certains ont déclaré: nous avons vu non seulement un président, mais un homme de foi. C'est une bénédiction pour notre pays. Voici un président qui ne rougit pas de Dieu, un chef d'État qui n'a pas honte de se courber, de demander pardon, de se reconnaître humble devant le roi des rois. Et vous le savez, vous l'avez vu, chaque vendredi, il porte la croix de Jésus, marchant avec la foi, sans perdre le regard du monde. Et si nous comparons notre président bibliquement, oui, dans la Bible, il nous rappelle le roi Josias qui a restauré la foi du peuple. Il ressemble à David qui dansait devant l'arche sans honte. Il évoque le roi Salomon qui s'agenouille pour prier quand il reçoit le temple. Un président selon le cœur de Dieu. En Afrique, qui lui est semblable, très peu de présidents africains ont osé allier pouvoir et foi authentique de cette manière. Mais le cardinal Robert Sarah, l'un des plus grands hommes d'église africains, l'a dit un jour. Il a dit quoi? Le vrai dirigeant est celui qui gouverne à genoux dans la prière. Le président, comme Ndayishimiye, qui prie, vaut mieux qu'un président qui promet. Un président qui prie vaut mieux qu'un président qui promet. Ces paroles résonnent avec le témoignage du président Ndayishimiye. C'est cela que Dieu veut, un cœur sincère, humble, vrai. Alors, comment Dieu voit-il le cœur de son président? La Bible nous dit dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et ce cœur, Dieu le connaît. Il voit un cœur repentant, un cœur qui reconnaît sa dépendance à Dieu. Un cœur de serviteur, pas de dictateur. Et si nous prions pour Ndayishimiye, le président de la République du Burundi? Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui sièges au-dessus des nations, nous venons devant toi avec cœur reconnaissant. Merci pour le Burundi.
ce pays béni, terre de paix, de foi et d'espérance. Merci pour ton regard près d'amour sur notre nation. Seigneur, nous te bénissons pour le président Evariste Ndayishimiye, homme de foi, serviteur de ton nom. Ntimukorere indya ihera, nimukorere imfungurwa igumye ubuzima budahera, ari umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Mana Data yatiye. Baramubwira rero bati, tuze tugira iki ngo turangure ibikorwa bishimisha Imana? Yezu arabishura ati, igikorwa Imana ishima nuko mwokwemera uwo yatumye. Inkuru nziza ya Yezu Kristo. Tukabaze Maria. Kusema Yesu tusabe kanyamuneza kazokwamaho tubigusabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Amen. Urugendo rurabandanya umusaraba imbere.
twakire ijambo ry'Imana. Uwunyegereye ntazoba agisonza kandi uwunyemeye ntazoba akinyoterwa. Ariko ndabibabwiye mwambonye nyamara ntimwemera. Abo data mpa bose bazonyegera. Vyongeye uwunyegereye wese sinzomuta hanze, kuko ntavuye mw'ijuru ngo nkore ico nishakiye, navuyeyo ngo nkore ico uwantumye ashaka. Ngico naco ico uwantumye ashaka, nuko tusabe. Twe tumaze gusangiriza izi mpano zo mu ijuru, turagusabye twishishije bugufi Mukama, kubw'ububasha bw'aya mabanga n'ukomeza Eklezia yawe mu bumwe no mu rukundo. Uwo musavyi wawe Lewo nawe wahaye ibanga ryo kuyobora, nuhengeshanye kumukiza no mu kumukingira hamwe n'ubusho yashinzwe, tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Amen. Urugendo rurabandanya. Jewe ndi wa mukate w'ubuzima. Basokuru banyu barariye amana mu bugaragwa bahava barapfa. Uyu ni wa mukate umanuka uva mu ijuru, kugira ngo uwuriyeko ntapfe. Jewe ndi wa mukate w'ubuzima wamanutse uva mu ijuru, uwuriyeko uwo mukate azokwamaho imyaka yose. Vyongeye umukate jewe nzotanga n'umubiri wanje, kugira ngo isi ironke ubuzima. Abayuda baja mu guharira bavuga bati, uwo ashobora ate kuduha umubiri wiwe ngo tuwurye? Yezu
arababwira rero ati ni ukuri ndabibabwiye mutariye umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso yiwe nta buzima muzogira muri mwebwe uwurya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje afise ubuzima budahera kandi jewe nzomuzura ku munsi w'imperuka nanone umubiri wanje ni imfungurwa y'ukuri amaraso yanje nayo ni inyobwa y'ukuri urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje aba muri jewe nanjye nkaba muri we iryo ni ijambo ry'Imana. wakire ijambo ry'Imana. ibyo dusoma mu njiri ntagatifu nk'uko yanditswe na Yohani. nk'uko data yantumanje uyo rero n'uwo mukate wavuye mu ijuru ntumeze nk'umwe ba sokuru barya hama bagapfa. urya uwo mukate azobaho imyaka yose. twakirize yompi inkuru nziza ya Yesu Kristo. Kristo shemezwa. Mukama we wigishije abakozi b'Eklesiya yawe kureka kwikorera bonyene ngo bihebere bene wabo. turagusabye ngo bagabire ubukerebutsi mu byo bakora, ubwitonzi mu kwihebera abandi, bene umutima wo guhoza ko mu gusenga. tubigusabishe Yesu Kristo umwana wawe we Mukama wacu, we Mana musange ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Thank you.
Como porque se te fez